Isangwa amahoro nshuti mukunzi wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nonyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse neza, ndetse n'aho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Tanzania, igihugu c'Ubuganda n'igihugu ca Kenya, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner, nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro byose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure, biba biriko biravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata ca politike, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'imibano, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'indero ndetse n'ibindi biba biriko biravurwa irya nino, hoba mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe zaco mu makungu ya kure. Narakugezako inkuru y'umubabaro ihejeje kudushikira ivuga ku mwigeme yagandaguwe bunyamaswa. Nunyemerere ngugezeko iyi nkuru ivuga ko wariko araguruka avuye mu ntara ya Ruyigi yatibutse ageze mu ntara ya Rumonge. Hari mw'ijoro ryo kuri uwa 16 Mukakaro 2023 ku mutumba uri muri karitiye Birimba mu gisagara ca Rumonge, aho abari mu nzu basinziriye bagiye kumva bumva ikintu gikorotse, basohotse basanga ni umutamakazi akorokeye mu rupangu rwabo. Uwo mutamakazi bamubajije ngo yavuze ko yaravuye muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi, akaba yariko ariyunguruza yerekeza ahantu hatashoboye kuvuga muri ako kanya nk'uko vyemezwa n'abari ngaho ico gihe. Imbaho zari zirunze aho yakorokeye nizo zamubabaje cane. Uwo mutamakazi amaze kwidondora bamusanganye udupfundo twinshi dutekeyemwo umusenyi, amabuye y'akaka n'utundi twinshi tutashoboye kumenyekana. Ababonye uwo mutamakazi agiheza gutibuka bavuga ko yababaye cane, haranavunika ukuguru, biranemezwa kandi n'umwe mu baganga bamwakiriye aho ariko aravurirwa ku bitaro bikuru vya komine Rumonge. Ese aho iwanyu hari abantu baguruka bahari? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo ntarakugezako ya nkuru y'umubabaro kandi ntunyemerere ngugezeko n'iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Kayanza ubuzima butoroshe kubera ikena ry'umuyagankuba haheze indwi utaboneka. Haheze indwi irenga intara ya Kayanza mu buraruko bw'Uburundi hatagira umuyagankuba. Abanyagihugu bakora akazi gakenera umuyagankuba bararengewe, basaba abategetsi gutora umuti wihuta. Abamwa abantu, abafise aho abantu banywera icayi, abafise ubunywero bose bavuga ko bahungabanijwe n'ibura ry'umuyagankuba. Ata muyagankuba nta kintu dukora, maze indwi yose ata noti n'imwe nkozeko kandi ntegerezwa kugaburira umuryango. Birababaje. Ivyo bikaba vyavuzwe n'uwufise umwuga wo kumwa yayagiye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. Uwurongoye ihoteri akaba avuga ko uruhombo ari runini kubera iyo ngorane. Avuga ko abantu bahora ari benshi baza kwica akanyota, none ngo vyarahindutse. Abakiriya bahora baza ari benshi barondera akayoga gakanye, none ubu ntibakiza kubera ko batakaronka. Uko akaba ariko avuga ababaye. Abafise aho banywera icayi n'amata bararira. Bavuga ko bahagaritse akazi kabo kubera ko batodandaza amata batagira uko bayakanyisha. Ivyo biruko no kubasudira co kimwe n'abandi bose bakora imyuga isaba umuyagankuba. Abajejwe intwaro nta na kimwe baravuga, ariko hari umuntu yamenyesheje ko bitumwa n'ibikorwa biriko biraba vyo kwinjiza umuyagankuba wa Rusumo uhuriweko n'Uburundi, u Rwanda na Tanzania, ibituma nyene bihungabanya umuyagankuba mu gihugu cose. Nayo kandi nk'uko nyene uriko urabibona kw'iyo sanamu, iyi ni inkuru iteye agashavu inateye umubabaro mwinshi cane. Iki nyene ni ikiziga c'umwigeme yatowe ku munsi w'ejo haheze igenekerezo ry'19 z'ukwezi kw'indwi 2023 mu ruzi Ruvyironza. Akaba hataramenyekana, ariko kubera ngo vyibonekeje ko yanizwe hakaba yarakiva amaraso. Komine ikaba yarahisemwo kuba irajana ikiziga muri moruge mu Rutovu mu kurindira ko abiwabo baboneka. N'inkuru iteye umubabaro, Imana imwakire mu bayo.
abakoze ubwo bubisha nabo nyene bategerezwa kuronderwa bagashengezwa imbere y'ubutungane. Nayo kandi igisata co gutwara abantu n'ibintu mu ndege ni ingirakamaro mu iterambere ry'igihugu. Ivyo ntivyashikirijwe kuri uwa 19 Mukakaro 2023 aho ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu bwatanguje mu gisagara ca Bujumbura uruganda ruzomara iminsi ibiri. Urwo ruganda rukaba rufise intumbero yo kwigira hamwe ivyotsimbatazwa kugira hashirweho isoko rusangi yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege mu bihugu vy'akarere kw'isoko rusangi biri mu muryango COMESA. Yungurura urwo ruganda, Jean Claude Kanene yaserukiye umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu, yashikirije ko iyo soko rusangi yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege izogirira akamaro kanini Uburundi kuko bizotuma ingenzi zoroherezwa mu ngendo kandi ku giciro gito, n'urudandazwa rugakomera hagati y'ivyo bihugu. Nayo Elia Ntacorigira ajejwe igisata co kugenzura uruja n'uruza rw'indege muri ubwo bushikiranganji ngo naho Uburundi bugifise intambamyi mu vyo kwiyunguruza n'indege nko kuba ata ndege yabwo bufise, ngo hari ibiriko birakorwa bizotuma bworoherezwa muri iyo soko nko gusubiramwo ikibuga mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye, gusubizaho ikampanyi y'indege yahahora n'ibindi kandi ngo n'itike y'indege izoca igabanuka. Ese hari akandi kunguko mubona Uburundi bworonka bwinjiye muri iyo soko rusangi? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ikigo kijejwe kugenzura ko ibihingurwa bikwije ibisabwa BBN kigiye gusaba inzego zibijejwe gutuza abantu barimira irengarenga mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abantu bashorera ibinyobwa n'ibiribwa ku mashure. Umuyobozi mukuru w'ico kigo Severus Ndayicengera akaba yagize ati: ibintu vyo kubahiriza no kugenzura ubuziranenge ni ibintu bifatira ku bintu bito bito. Rero twarasiguye akatari gake twerekana yuko abantu barima irengarenga mu gisagara bakavomeza amazi yo ku kanivo haba harimwo amazi hatari meza na gatoya. None ni ikihe gihugu leta yofata ingingo y'urukiza abantu bakica amatwi bagashira inyungu z'amafaranga imbere aho kubanza gushira imbere amagara y'abantu imbere? Ikindi kintu uwo muyobozi amenyesha kigiye guhagurukirwa n'abantu bashorera ibinyobwa n'ibiribwa nk'imitobe, amabarafu n'ibindi ku mashure ngo atawuzi iyo biva n'uko biba vyahinguwe, ngo baramaze igihe kitari gito bagerageza kubagwanya. Rero ngo bagiye gufashanya n'abajejwe indero kugira ngo abo bantu babihagarike kuko birashobora kugirira nabi amagara y'abantu. Ikindi kintu mu kigo BBN bashaka gusubira guhagurukira kuko ngo gisa n'icibagiwe, ngo ni abantu bapakira amakara bakarenza urugero ugasanga imifuko igera hejuru n'abari hejuru bamwe bamwe bagakorokana n'imifuko, co kimwe n'abasegerereza mu mabarabara bagatemberana abana kuko vyose ngo biracafuza ishusho y'igihugu bigatuma ibidandazwa bivuye mu Burundi vyinubwa n'abanyamahanga. Severus Ndayicengera rero akaba ahamagarira umurundi uwo ari we wese harimwo abajejwe intwaro n'umutekano ko bohaguruka bakagira urunani kugira ngo barabe ingene boteza imbere ibijanye n'ubuziranenge mu Burundi bwose. Ivyo umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kugenzura no kubahiriza ubuziranenge BBN Severus Ndayicengera yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwa 19 Mukakaro 2023. Nayo tukiri ku kigo BBN nuko ngo cababajwe no kubona hari urwaruka rwitunganiriza imigambi rwo muri Paeje ruvuga ko ico kigo kibabera intambamyi mu kubima uruhusha rwo gushira kw'isoko ivyo baba bahinguye. Severus Ndayicengera umuyobozi mukuru w'ico kigo akaba yagize ati: mu kigo Bureau Burundais de Normalisation et de Contrôle Qualité ikituraje ishinga nuko ibintu vyose abantu bariko barakora dufisemwo ukuboko vyotera imbere ku neza y'igihugu. Ariko no ngaha turafise abatari bake mu rwaruka ruriko rurafashwa na Paeje, bamwe muri bo baragoyagoya ntawuzi ko ari umutahe muke canke ukutamenya. Ariko muri bo hari abazi ko uwagize umugambi wo guhingura aca ategerezwa kuronka uruhusha hanyuma agatangura kudandaza ibintu.
abandanya agira ati abantu barakwiriye kumenya harya kugira ngo umuntu aronke seritifika ko bica mu nzira nyinshi cane rero kumva ko ikigo cacu arico gifatira amaboko imugongo urwo rwaruka kubera ngo baduga bongera bagaruka barondera seritifika ariko ntiboroherezwe sivyo nk'uko abandanya abivuga ngo imvo ya vyose nuko ico kigo gifise abakozi bake bigatuma bidakunda ko bakwira mu gihugu cose mu mwanya umwe ariko ngo baramaze kubishikiriza inzego zibijejwe kandi barizeye yuko vuba cane bazoronka abakozi n'ibikoresho bikwiye kugira ngo babashe gukurikirana ivyo bikorwa vyose ku neza y'umuguzi hamwe n'ibidukikije umuyobozi hasaba abagize uyo muyobozi hasaba abagize ibibazo mu kuronka amasertifika ko bokwitura ico kigo mu maguru masha baheze bavuge ingorane bafise batunganirizwe vuba vuba kugira ngo ingurane baronse ntizibapfane ubusa ariko nahone uwo bazosanga adashobora gukwiza ivyangombwa vyubahiriza ubuzima bw'umuntu nta seritifika uruhusha rwo gucuruza bazomuha ivyo navyo nyene umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severus Ndayikengera yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwu wa 19 Mukakaro 2023.